uyu munsi mwiza waduteguriye wo kugira ngo imigisha yari yarazibiwe ku gihugu cy'u Burundi yuguruke. Uhoraho ahari ibyaha ntuhaba, ahari ibyaha uhatera ibitugu. Natwe twaragucumuye ko mu gihugu cy'u Burundi turakora ibyaha bitandukanye, kandi twarahanuwe na kenshi, turabwirwa na kenshi tukanabirengako, kenshi twica amatwi. Ariko uyu munsi mwiza uhoraho waduteguriye udasanzwe kugira ngo udukize utubohore, kugira twinjire mu mwaka mushasha twakize twabohotse. Mana yacu nziza, turagupfukamiye abahambaye n'aboroshe duciye bugufi. Mwami, ibyaha twakoze byose turavyatuye. Nukuri mu gihugu cy'u Burundi abapfa barapfuye, bishwe na bagenzi babo kubw'ishari, kubw'inzigo, kubw'ugwanko. Mana yo mwijuru, kubw'amaregrema do compte bitandukanye, amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi, ngo ushesha amaraso nawe yiwe azoseswa. Numva ngize ubwoba, ntangazwa n'ukuntu iryo jambo urimpaye urabisubiramwo ubugira kabiri, ngo amaraso ahogwa yandi, ngo ushesha amaraso ngo nayiwe azoseswa. Unzanira amazina y'abantu imbere yanje, numva ndatangaye, nsanga ayo mazina ndiko ndayandika, nsubiramwo amazina nongera nsubiramwo amazina. Uhoraho Mana, hari benshi bashesha amaraso mu izina rya Yesu. Turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi. Abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya mu izina rya Yesu. Abatwazi igitugu bariho, abarenganya abantu bariho, abasambanyi baruzuye mu izina rya Yesu. Abakorana inzigo, ishari, ugwanko, abagenda bihora baruzuye. Turaciye bugufi, ubwibone bwo mu mitima buruzuye. Mana yo mwijuru, aho twaragiriwe ubuntu dushigwa mu bibanza kanaka, umuntu yashikaye akagaruka mengo niwe yahishize, n'uwo Imana yacishijemwo agasigara musuzugura umengo ntaco amaze. Ivyo byose uri umunsi uri kurabiraba. Uhoraho mu izina rya Yesu, bikakubabaza ko abantu bigize abakomeye, abahambaye, abiyimitse, abihaye ibyo bafise. Mana yo mwijuru, uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya, mbere bakarondera n'ibyo abanyantege nk'abato bakabyikwegerako, bakanyaga n'abato, bakanyaga n'abari bafise bike. Mana yo mwijuru, twaragucumuye ko turaciye bugufi. Aya mavi dupfukamitse kuri uno munsi, abahambaye n'aboroshe dukubise ibipfukamiro dusaba imbabazi. Abakozi b'Imana turapfukamye dusaba imbabazi, aho twanjanjwe, aho tutahagaze mu myanya yacu, aho tutakoze ibyo twategerezwa gukora, aho twavugishijwe ibinyoma mu izina rya Yesu, aho twisutse mu bitaturaba mu izina rya Yesu. Turaciye bugufi, turasabye ikigongwe. Aha twaje ngaha turi mu gishingo cy'abandi barundi batari ngaha. Mwami w'abami, turagufukamiye. Erega Mwami, ngo hamwe no guca, ngo nitwaca bugufi tukihana ibyaha byacu, ngo uzoduharira, uharire n'igihugu cacu. Kandi ngo naho imvura yoba yataze izogwa. Uhoraho twihanye ibyaha, nakabuza imvura y'umugisha izogwa mu gihugu cacu cy'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Bwa butare, bwa butunzi waduhaye kandi ni by'ukuri, harageze yuko buja habona, bugateza imbere umurundi wese, atari bamwe gusa, atari bamwe gusa, atari imigwi imwe gusa, hamwe umurundi wese ashikirwa. Waradutungishije muri susoro yacu, harageze ko bija ku mugaragaro, harageze ko bidutungisha, harageze kumbure vyagumye binyegejwe kubw'intege nke zacu, kubw'ibyaha byacu. Utubabarire. Hanyuma Mwami, ubutare bwacu buja habona, bucugugwe mukuri mu rutonde rwiza, hanyuma tumeregwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Ibi vy'ibitoro twabuze, birashoboka ko ibitoro tubironka muri kino gihugu tukamererwa neza. Mwami wo mwijuru, tukamererwa neza. Mana yacu nziza, hamwe no kwihana ibyaha byose birashoboka. Rero amaraso ya Yesu niyo yoza ico gihe ibyaha.
kandi iyo yatubonye ko ngo ntuducire urubanza rubi uco twita abagororotsi. Ndayahamagaye ku barundi bose, twebwe turi ngaho uhereye kuri twebwe tugupfukamiye, ndahamagaye amaraso ya Yesu ngo atweze gose adutunganye, imbabazi zawe zitubeko. Uhoraho, imitima ikomantaye, imitima ikomantaye, imitima ikomantaye, imitima y'akadada mw'izina rya Yesu Kristo birashoboka kuyimenagura muri kano kanya mw'izina rya Yesu. N'iyi saha nyene hari imitima ikomantaye, hari imitima ivuga ngo vuga ugende, vuga ugende, vuga ugende. Ariko Uhoraho uri Imana, uri nyenkomezi, uri umunyabubasha, uri munyabubasha, uri Imana ibona, uri Imana yumva, uri Imana yishura, uri Imana y'igitinyiro, uri Imana y'icubahiro, ufise ububasha bwose. Niwe soko y'ivyiza, niwe soko y'ivyago, ngo niwe soko y'impore ukongera ikaba isoko y'ivyago, niwe soko y'amahoro ukongera ukaba isoko y'ingorane. We uri vyose, we waremye vyose, niko ijambo ryawe rivuga. Mw'izina rya Yesu ufise ububasha bwose, turagukuriye ubwatsi. Uri nyenkomezi, urahambaye, ugira neza, urashoboye. Ndagushimiye ivyo ugiye gukora Mana, ndagushimiye ibihambaye ugiye gukora, ndagushimira ko ugiye gushitsa. We uravuga ugashitsa, ndagushimira ko ugiye gukora, ugiye gukora bikagaragara, bikamenyekana kuri Imana ivuga kandi gashitsa. Ndagushimiye Mana nzima, aho kwata jambo na rimwe ryavuze ryasohotse rizongongera kugumizwa mu rutendeko. Oya, oya, igihe kirageze ngushitse ivyo wavuze, igihe kirageze ngushitse ivyo wavuze, igihe kirageze ngushitse, ushitse uragahezagirwa. Mana nye n'ububasha nyenkomezi, Mana igira neza, cyubahiro ni icawe, kugira neza n'ukwawe, ububasha n'igitinyiro ni ibyawe. Niwe uganje mu Burundi, niwe uganje, niwe uganje. Ndagushimiye impinduka ugiye kuzana mu gihugu, ndagushimiye imitima ugiye gukiza, imitima ugiye kubohora. Ndagushimiye Mwami kugiye kuturemamwo guca bugufi, akaba ari wowe ushigwa hejuru mu Burundi. Ndagushimiye kwibyishize hejuru ugiye kubimanura ugashira hejuru ibyicishije bugufi, kuko uri Imana y'ububasha. Uragahezagirwa, icubahiro ni icawe. Urakoze ku majambo twumvise, urakoze. Icubahiro n'ishimwe bibi byawe mw'izina rya Yesu Kristo, amen.